Muri ico kiyago catunganijwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Réverien Ndikuriyo afadikanije n'umushikiranganje w'ubudandaji amahinguriro n'ingenzi kubagwizatunga cari kijaye no kurabira hamwe iterambere ry'igihugu kugira igisata c'ubutunzi kinagukwe gutyo igihugu c'u Burundi kibandanye gutera imbere. Aha Réverien Ndikuriyo akavuga ko kugira igihugu gitera imbere gishikire ryahangiro ry'imbonakazoza igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060 aruko hofatwa ingingo y'ingene umwe wese yokora mu guteza imbere igihugu hati bagiye kurwanya igiturire na fraude kuko igihugu kidashobora gutera imbere hacibonekeza mwene iyo nyifato. Réverien Ndikuriyo akavuga kandi ko gutanga amakori n'amatagisi navyo biri mu bituma igihugu gitera imbere kandi hakabaho no gushira inguvu mu gitegwa c'ikawa kugira hashobore kuboneka amafaranga mva makungu. Utanga amakori n'amatagisi kuko nushobora gutera imbere ivyo wungutse uteranya n'ivyo wivye. Ko dufata yuko udatanze ikori udatanga amatagisi uba wivye. Hama ufashe rero ya nyungu yawe nziza Imana guhezagiza ukacukubita ko ivyo wivye byose bigwa mu mazi. Tukavuza yuko umuntu yojya bikaje amakaraka inyungu ikaba inyungu nziza itarimwo bya bindi ucushiramwo amazi meza ukavuga ngo mpani cyo cupa ntari ribi isukemwo agacacafura yose. Ngira ngo aba twitwa ku mupaka abantu benshi bagize fraude ugiye kuraba nta terambere bashitseko. Twa ku mupaka matwabarira muga turabona kuva kumenyo y'inzovu kuri bagaza bagira fraude amenye inzovu ariko Burundi bagize kudanza amenye inzovu rabu mu Rwanda mu ngaha mu karere ngira ngo barabira ahubwo kumuce muraba nizari amenye inzovu Burundi bagize mu Rwanda mu karere gushora amenye inzovu ngari fraude mugabo uravye babigize bose nta bashitseko. Nico gituma rero gukora ibintu byiteka ni ikintu ca mbere kuko ukoze vyizwa seranya n'ivyo wivye byose biratuma. Njita tuba tuti iki tugikoreko naco nyene. Twararavye rero ibisata bikuru tugiye gukorerako hariho kugarukira igitego c'ikawa mu Burundi. Muratubabarira abari muri ico gisata ndababona bamwe twasanze ico gisata cyagiye gasubira inyuma ku buryo twavuye ku matona 45 twashora hanze ubu tugeze ku 7,000. Uyu mwaka twizeza ko dushaka kuca ku 9,000. Murumva rero twarasubira inyuma gose tukivuga tuti iyo tugimana yakawa twari dufise cyagiye twatwimbura itoni 45 ubu tuba dufise amafaranga yogura igitoro mwaka wose. Murumva ivyo byose twarasamaye kuko itoni 45 naho ushaka mu $6 nuko twe dushaka kwa commissioner tugiye kurondera isoko nziza ko tutazwa no cyangwa hindwi tuja ku miliyoni 300. Ubu miliyoni 300 ni miliyoni 25 ku kwezi zingana n'amahera igitoro tugura miliyoni 20 ku kwezi. Urumva yuko hariho ahantu twasamaye ubu nitwa dufise duhangayika ngo mbega ngo mwomenya ngo hari shirahamwe ryatanze ifashanyo ngo tugura igitoro bya nibibaho kiza guhorora ku by'abandi kuko mwarabonye twebwe nk'umugambi CNDD-FDD mu 2020 twagiye kugura imyambaro ya kampanye corona kiratera kuzirinze duce tugira kampanye tamwambaro mu dufise. Urumva rero nta kuzirinze ibintu byo kuza turaharura ngo nakayo yadu ngo fidaya hari cyo yazanye iyo nirimwe muri programme tukatuja ahantu twicare amahera tuyakore nibavuga gukora amahera nka bya bindi bavuga mu buyenzi ko bafashana bakora inoti oya dukora amahera y'abanyamahanga dushore hanze hanyuma turonka yo hanze turose tuyagura ibindi hanze hama tubeho neza bene igihugu kuko murumva n'akaruru kagaragara nta kuntu twoba twarashobora kugura muga bikadutumana turaba kandi twambaye neza n'imodoka nziza bose biratumye hama gasura kuvuga ngo abantu bose mvuga ngo n'ubu nyene nta mahera y'abanyamahanga ariho utarabuza tugura ibi kandi ivyo byatwavuyeko ugasanga bariko barasera inzego zibijeje bari muri berbe abantu bati telefona berbe ho nyerekera nta ntu ya telefona umuntu aje mu banki yiwe none muri berbe umengo yabaye bari commercial abantu bose telefona ngo mbe mu hari cyo mufise icyo birabaho kandi byahore bikorerwa ngaho ugiye uko muje hanze wagenda muri banki ugasinya bise marundi bacaguheza ayitwara nta n'uwasaba uruhusha ivyo sirarikana ariko sinzi twarasamaye muga iki kibi nuko twogumayo
kubw'umushikiranganje w'ubudandaji amahinguriro n'ingenzi Marie Chantal Nijimbere nawe akaba yamenyesheje ko icatumye igihugu gisubira inyuma n'amafaranga mvamakungu akabura ari bihe bidasanzwe bihitiye kikiza ca coronavirus hamwe n'ingwano zabaye mu bihugu bimwe bimwe nk'Uburusiya na Ukraine. Hakaba haciye haba guhanahana ivyiyumviro ku bagwizatunga aho baterera bavuga ko igituma Uburundi bugorana gutera imbere ari uko abantu badashigikirana no kudaha agaciro mu byo basanzwe bahingura mu Burundi. Bagasaba ko hoba itunganwa ijanye n'igicapo giha ihangiro ry'imbonakazoza mu mico itandukanye igize ubuzima bw'igihugu.